bagiye hamwe kugira ngo tubashe gushikirana muririmbyi yakoze indirimbo tumushigikire muririmbyi yakoze concert tumushigikire hari ibintu byeza muri kino gihe usanga umuririmbyi yakoze concert abo atumiye ukaza wumva ngo uzompangahe ngo déplacement ngo ayifise ngo mbega ni naje kuri stage uzompangahe ariko iyo twasanze ari ibintu bisubiza mu muririmbyi ahubwo wewe utumiwe ni ugize amahirwe yo kuza kunyekanisha ibikorwa byawe rero twebwe iyo sagobu umuririmbyi yakoze igikorwa cyamushigikira nimba teguye video tukamushikira yategura concert tukamushikira ndabagiye muri studio tukaje hamwe ati mbega kura muri studio ya hehe ari amafaranga Abakunzi b'Imana n'abantu abakunzi b'igihugu cyacu cy'u Burundi abakunzi basandi Umoja TV ndabaramukije cyane muraho neza je ndaho neza ndashima Imana nizere ko namwe murameze neza ni Alvella kuri micro inyuma ya kamera akaba ari yongege murabizi yuko iyo turinze twicara nk'uko tuba tugomba kubashikiriza ikintu gishasha umuntu mushasha n'ibikorwa bishasha nk'uko mwaba mudukurikirana buri munsi uno munsi dufise umutumire tugiye gukorana ikiganiro n'uyu musore mubona ngaha murabona ko n'umusore mwiza ego murabona ko n'umusore mwiza arasa neza arameze neza yuzuye ubuntu bw'Imana nowe tugiye kuganira kuri uyu munsi kaze cyane kuri Sandi Umoja TV wisange murakoze cyane Alvella kandi Yesu abamugisha amina reka ndagusabe widondora abantu bariko baradukurikirana bamenye umuntu twicaranye ngahaninde apare kuba uri umuririmbyi wa gospel ego apa yo kuba ndumuririmbyi wa gospel amazina yanje ni Janvier ndiho kubgayo mugabo benshi bazi kwizina rya Jaja Cheke bivaye n'ibikorwa sanzwe nkora ego mwabyumvise ni Janvier ndiho kubgayo Jaja Cheke nige zina gewe Jaja Cheke iryo zina kugira ngo barinde bari kwitara nako je kuva mvuka kugira ngo ndinde nganuko ngana ni Alvella n'iririgera rihinduka bari kwiserivuye ko bo ubundi Alvella nakubwiye ko bo niryo zina rimenyerewe je sanzwe ndi muririmbyi wa gospel nkongera nkaba ndi n'umukinyi wa cinema malelesi ndetse na comedy rero igihe cyose umuntu akina ivyo bintu antuka afise akazina kiwe azwi bamuziko rero iryo niryo zina nkoresha bijanye no kuririmba ndetse na malelesi ndetse na comedy kugira ufate izina ryawe Jaja Janvier nako urigire tumenyere abakobwa nibo bakunda kuhina amazina yari yitwa Liliane kumva ngo Lili sinzi nkaje barvera ko nogira ya nirumva rero ni ibintu by'ibitangaza kubona umwana w'umuhungu afata izina giwe urumva Janine ni usanga yitwa Jaja ariko umuhungu kiyita Jaja vraiment mbo ubundi antuka ni Janvier tugerageje rero kugira tumenyerewe tugezweho muri iki gihe ni Jaja mugabo utwo tuntu tugezweho ku bakobwa ni gitangaza kumva uri umuhungu wigira Jaja nabyisanzemo byaje ko nyene numvira kwiye kuko nubisari izina ryombera kandi rinyaruka guhamagara ndakubaza akabazo kubujuje nta kibazo byoba byarashitse igihe wakura utanguye guca ubwenge wisanze uri umwana w'umuhungu ukaba warifuze kuba ati iyo mfuma mbo umukobwa bazi oya nanashimye uko nasanze Imana yarangize kuko mu kintu cyose tubagiye kubw'umugambi w'Imana narashimye uko nisanze kubera n'ubisakanuka Jaja arumva nyene niyo mpamvu reka ndagusabe uramutse abantu bariko baradukurirana kuri Sandi Umoja TV ugire n'akajambo babari bakunzi mwese ba Sandi Umoja TV ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo aho muri hose mukomeze kubahwa Imana yo mu ijuru niyo izotuma bikunda ego Janvier warayuzi ko dukorana ikiganiro ego ndabizi iki kintu cyambere wakoze mu gitondo ukivyuka nasenze urangije gusenga nja muri douche ego mama umaze gushika ngaha ukambona ukabona hano dukorera ukuntu hameze nihe shusho byaguhaye kumva ko tugiye gukorana ikiganiro ni kiye kintu warumva ufitiye amatsiko cyane urakoze cyane so ubundi maze gushika ngaha nabaye surprised natangaye kuko vraiment nahantu heza harabereye kwicara harabereye kuganira niyo mpamvu natwahisemo kuganira hano kandi ikindi Alvella numugisha kuganira nawe ukwandikana nawe kuko narakwifuje igihe kirekire nakunda kukubona ku social media hirya no hino rero umaze kumira kwandika ikiganiro nanezerewe cyane gose rero muri make urumugisha
nawe uri umugisha cyane. Merci beaucoup. Turetse n'ivyo buri muntu wese muri iyi si n'umugisha na ngege n'umugisha urumva buri muntu wese muri iyi si n'umugisha bivanye n'ahantu hiwe n'ikibanza ciwe suko Mbo ego n'umugisha ariko bivanye n'ukuntu nawe yitwara. Burya umuntu bwiwe arashobora kwikura kumugisha bivanye n'ukuntu yitwara. Jeje Cheke n'umuririmbyi wa gospel kuva ryari woba warigeze kuririmba indirimbo z'isi ize abantu bitazisi ndavuga ngo muziki. Mbo Jeje Cheke n'umurimba wa gospel natangiye kuririmba kuva 2019. Nta ndirimbo z'isi nigeze nkora zibitaba za secular music or profane. Oya habe namba kurimba kwanje natangiye indirimbo za gospel kuva nkiri muto muri Sunday school ndinda ndakura nisanga motaraya nisanga nafise tale yo kuririmba naririmbye no makuru atandukanye mugabo keza numva impano yanje ikwiye gukora ku giti canje. Indirimbo ya mbere wasohoye igitwa ngo ni indirimbo ya hip hop yitwa Ndagushima. Sanzwe no kuri YouTube wandika Jaja My Cheke tuyibona. Ni indirimbo mperuka gukorera amashusho vuba cyane iraja habona. Uyanditse bwa mbere wari kuraviza iki vision wari ufise mu kwandika iyo ndirimbo? Vision nari mfise nariko ndashima Imana nibutsa navuye kuko Imana yankuye kure cyane Alvella. Ndavye ubuzima bwanje n'umuntu nakoze mu buzima bugoye nta papa nta mama mbaho miryango itandukanye nabaye imiryango myinshi cyane. Ariko hari abantu bakura mu buzima bwo kuba nta papa nta mama bagira ariko agakura nkaho mengara bafise urumva. Ari n'abandi bana bakura bafise abavyeyi bose ariko bagakura nkaho nta n'umuvyeyi numwe bagira suko. Ego cyane niko biri. Hanze hari abana benshi bafise abavyeyi bafise papa mama nabase wabo nta numwe arapfa nabanyirabo nta numwe arapfa ariko bakaba babayeho nkaho nta n'umuvyeyi numwe bagira hano hanze bariho benshi. Ego mbo unyibukije ikintu gikomeye cyane nivyo jewe navutse ntagira abavyeyi mbo bapfuye maze ndiho muga nkiri muto cyane mugabo nabayeho nk'ubafise vraiment abayo nk'ubafise nubwo bigenda vyanka rimwe na rimwe urabizi biri imfuvyi kame mugabo vraiment nabayeho nk'ubafise mugabo ndavye ubuzima nagiye ndacamwo nkaca nisanga afise impano kuririmba niyo mpamvu natanje indimbi vuga ngo Ndagushima. Nibuka aho Yesu yankuye mu bupfuvyi nabayemwo kunyambereye se w'imfuvyi ivyo narabibonye mu bihe byose nagenda aca mu vy'ukuri narabonye Imana. Rero nipfuje kubanza kuri indimbo ya mbere shimi Imana aho yankuye kugeza aho ngeze umusana kamema aho ngeze vraiment nona ko ni musore mwiza kandi uri boga uri musore buri mukobwa wese ubona kamwifuza. Merci beaucoup. Ya Cheke ufise indirimbo zingahe ziri kuri channel yawe? Mfise kwicana yo team hariko indirimbo imwe ya audio nakubiye ko vuba cyane video irasoka yayo ariko ndafise indirimbo zikoze zitandatu zose ndazishirako mugabo vuba cyane zirahagera. Ego. Ariko akandi kabazo nifuza ko kubaza iyo muri ko marasohora indirimbo zanyu ego mama muri ko mushaka gutanga message kandi mufise strategy mukoresha kugira ngo message zanyu zigere kure zikore ku mitima y'abenshi ariko utibagira yuko iyo mukora biriya muba namwe muri ko mukoresha uburyo buriya buryo nizera ko mamwifuza kubugarura basimona gato cyane gose. Ego ubundi ikintu cyose ukora ukora ikintu ubona ko hari inyungu zokuramwo ubona ko utazokunguka ico kintu urakireka. Duhura n'ibibazo byinshi cyane muri iki gikorwa aho usanga cyane mu bya gospel management usanga ibura aho usanga umuntu ari we ku giti ciwe yironderera mbo jewe nta management fise ndikorera giti canje ndarondera donse bari 5 nkavuga tereka ngiye 3 ndayibika mikwa c'Imana uko maze ndimo nkayikora ntiba vyoroshe mugabo ndizera ko nubwo ubu ntarashikaho nipfuza mugabo vuba cyane ndahagera kandi navye igihe natangwa naho ngeze ubu byukuri hariho agacu kanini cyane. Abaririmbyi baririmba indirimbo zo zisanzwe iza abantu bakunda kwitwa ngo nizisi baba bafise amasoko badandazamwo ibikorwa byabo mwebwe amasoko ya mufise ya gospel naya rakoze twebwe amasoko dufise icambere naho dusengera kuko iyo aho usengera ibikorwa byawe babyizi niba bagushigikiye no baguteza imbere kanatsinda ufise umwungere agushigikira ndakwibutsa yuko hari n'abakozi b'Imana usanga badashikira baririmbyi barahari ariko sorry ico se kintu ciza burya iyo umukozi w'Imana ninza abona ko hari umuririmbyi ahagurutse yarakwiye kumushigikira kuko niyo sponsor ya mbere
rero aho je ndashimana kuko muri eglise asengeramwo repentance iri ngaha kwijabe vraiment banashigikira kandi ikindi naco aho mbona ko byanje shora guterera imbere uko kuntu dutumira mukabasha kutumenyekanisha kandi Imana bahumugisha cyane vraiment Sandi Moja TV big up sana Imana bahezagire vraiment naje ngaha kuko mwifuza kunshika kure rero cyo nakibashimiye cyane ahubwo ntera nakamunani ma televiziyo atandukanye TV online bagerageza kudushigikira Ibikorwa byacu bizogera kure biciye kuri mwebwe. Jeje Cheke abandi baririmbyi mu bindi bihugu duhora tuvyumva yuko iyo bakoze igikorwa barafatana mu mugongo bakayishigikirana mbese usanga bafite n'ama groupe bahuriramo bashobora gukoreramo ibikorwa byabo akavuga ati abaririmbyi turafite groupe y'abaririmbyi dushaka dufatana mu mugongo iyo umuririmbyi akoze igikorwa tukamushigikira bikagenda neza kubera kimwebwe hano mu gihugu cy'u Burundi ayo ma groupe. Urakoze cyane baje kazo ciza cyane. Ubundi Alvella uretse ko biriko biraza ubu ntivyahahora kandi turavye mu bindi bigo baradusize mugana ko tuko turaza kuko tukimeze nka kera vraiment ayimugwira hari ndakwibutsa yuko hariho umugwi uhagurutse mu buryo bukomeye cyane umugwi witwa SAGOBU wo mugwi SAGOBU ubisigurwa ngo shigikira Artist Gospel of Burundi numugwi urimwe abarivyo atandukanye twagiye hamwe kugira ngo tubashe gushikirana muririmbyi yakoze indirimbo tumushigikire muririmbyi yakoze concert tumushigikire hari ibintu byeza muri kino gihe usanga umuririmbyi yakoze concert abo atumiye ukaza wumva ngo uzompangahe ngo déplacement ngo ifise ngo mbega ninaje kuri stage uzompangahe ariko iyo twasanze ari ibintu bisubiza mu muririmbyi ahubwo wewe utumiwe ni ugize amahirwe yo kuza kunyekanisha ibikorwa byawe rero twebwe iyo SAGOBU umuririmbyi yakoze igikorwa cyamushigikira nimba teguye video tukamushigikira yategura concert tukamushigikira ndabagiye muri studio tukaje hamwe ati mbega kura muri studio ya hehe ari amafaranga ngana gute tumuterere gute rero numugwi ahubwo ndahateye nakamo uri muririmbyi wese yipfuza kuyibamwo arahawe ikaze vraiment yoze tukafashanya SAGOBU n'umugwi munini umuguri nk'abantandukanye kandi vraiment tuhagaze neza urumva ko twaje kandi ndazi ko vuba cyane turagera kure umuntu yifuza kubinjiramwo ho basabwe iki iyo baronka gute vyogenda gute kubera ko abantu benshi urabona iyo hataguye ibintu nk'ibi abantu baruguru bahora bafata nkaho mengana ivy'abanyabujumbura gusa abaruguru ntibashobora kubijamo n'umuntu waruguru nimba abantu baruguru mushobora kubakira abantu bo mu bihugu vyanze mushobora kubakira urashobora kubivuga ukababwira n'uburyo bashobora kwinjira muri uwo mugwi wanyu bikagenda. Urakoze cyane imiryango iruguruye haba uwaruguru w'abantu mu gisagara aremero kwinjiramwo ndashobora gutanga nimero de telefone ashobora gucako ni 71 794 959 mu kirundi 71 794 959 hama imiryango iruguruye cyane umuntu wese yifuza kwinjira aremero kwinjira kugira ngo twashe gutezanya imbere kuko biragoye kuja gutera imbere umwe niyo mpamvu n'ukuri w'igihugu yashize nyingo ivuga ati kugira ama cooperative amashira hamwe kuko iyo mugiye hamwe mugera kure. Cheke tuja musozero ikiganiro cacu oba ufise igikorwa gishasha uri kurategura. Urakoze cyane ego ndagifise vuba cyane itariki 11 z'ukwezi kwindwi ndafise concert live aho nzoshira ku mugaragaro indirimbo zanje album ya mbere ahubwo naho ndagutumiye kandi ndatumiye n'abandi baririmbyi bose bagenzi banje buri muntu wese ukunda igikorwa nk'iki zose twifatanye ku munsi azari ku munsi w'Imana. Yego cyane. Ni Cheke mwamwumvise no muri n'ibya gospel akabakina no na comedy ariko hari ikintu nigeze kukumva koko ushobora kuba uri muri Falaja group. Ego mbo Falaja group narayigezemwo mugabo sinkikiyirimwo bivanye n'ukuntu hariho level umuntu ashikako. Sorry muri bajya abantu twara twumva ku radio bakina ibikino nawe wari urimo. Ego cyane ego nari ndimwe kandi kandi ushobora kuba ukunda gukina uri umugabo acinyuma umugore wiwe iryo jwi ryawe nararyumva si wowe buri mbo ego narabikina nawe mugabo Alvella tuko turigisha siri mu press Cheke biriya bintu bakuze kuvuga abantu babikina birabakurikirana fais attention mbo ubundi vraiment udasenga Imana biragukurikirana kuko satana cahagarara kirukina ariko nibishe kunkurikirana kuko Kristo ari muri jewe. Yego. Tugende mu kanu mutuntu tundi namangira utuntu tundi akabazo kamwe. Cheke office imyaka ingahe kugira cyenda kubaza ikibazo cyane.
Okay, merci beaucoup. Nababwiye nta muhungu ngo nta mukobwa yivuga izina ngo warabitinye kandi ari umuhungu nibisanzwe niba ari 20 niba ari 18 n'amahoro. Okay, mbo imyaka yanje vraiment. Urabona nta n'ubwanwa urame. No yivugira nga. Ubwanwa buzoze ni gihe buzoze. Ubwanwa bwawe tugiye kubarura twobishira. Alvella, please, ndagusebera mabarira. Sawa, Cheke ofise imyaka ingahe? Mbo sinayivugira hano. Kubera iki? Imyaka umuntu wese nayivuga sinayivugira hano kuri social media fam. Uzoyikenera zonda. Okay. Impamvu ndakwajije ngo ofise imyaka ingahe nashaka kubaza akabazo kanyuma kavuga ngo ufatiye kuva ukiva mu nda ya mama wawe ukagira kuwo uwo uri uno munsi. Nike kintu woba wibuka kigeze kukuba ko kirakubabaza cyane ku buryo niyo cibutse umva ko kuri amusozi. Usubije mu gahinda. Ikintu kimwe cyambabaje ndibuka umusi navuye ku ishuri sanga bafunguye banse kumbikira kandi n'uburyo inzara ijyana sha n'uburyo inzara ijyana kandi abo narimbaye narindezwe bazi ko ndi imfuvyi kwambara bingora gufunga bingo sanga abaje bambwira ati watevye ntanjya zihari mbajije abo tubana mvuga twafunguye sico kisufa ndacibagiye ndacibagiye mugabo naramubabariye wabikoze. Pole sana wehanga. Merci. Cheke turagushimiye cyane kuba waduhaye umwanya wawe tukaganira kuri Sandi Umoja TV umve ngo Sandi Umoja TV turagushimiye cyane kandi tukwifurije gutera imbere mu bikorwa byawe tukwifurije ko Imana yo kwagura ikagusiga amavuta ikagushikana kure gira akajambo kanyuma ubwira abantu bari ko baradukurikirana kuri Sandi Umoja TV. Urakoze cyane kandi namwe ndabashimiye kunwa twiyumviriye ko vyukuri uyu mutima mufise muze mwugumane. Ndifuza ko Sandi Umoja TV mugera kure. Revo muri ko ubu igere kure ibihe tangabijana. Iyi televiziyo vraiment ibe yipfuzwa kandi mubaha Imana. Je bagimana niryo rivuga ngo muri Yohana 15:7 ngo nimwaguma muri jewe musabe ico mushaka cyose. Hallelujah. Muzogihabwa. Yes, muze mugere kure rero kandi abakunzi ba Sandi Umoja TV aho muri hose mwubahwe ubuteka komeze kubana namwe. Yego. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Ndashimiye n'abantu mwese mafashe akanya mugakurikirana kino kiganiro murabizi yuko turi kumwe twese hamwe birashoboka jewe ndiho kubgawe nawe uriho kubganje kugira ngo twuzuzanye ico ni civugo cyacu cyo muri Sandi Umoja TV uriho kubganje ndiho kubgawe kugira ngo twuzuzanye kandi turi kumwe twese birashoboka mushishikare kudukurikirana 100% ja kuri channel ya Cheke mukole subscribe like mupartage ibikorwa byo kugira ngo bishike kure mutibagira gukora subscribe kuri Sandi Umoja TV. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.